Yaronye beach mama yangu mama we. Umbira ararinda huko. Mbo muri kumwe ninde? Wa. Yeah. Jera muntu uri kumwe man. Abivuga neza. STV every story matters. Oh yes alonda baramukugira kunza STV banye namuherereye. Uri nchuro ya mbere rero nubuzi dafashe microphone. Bishikiye ku kibuga aho banshize inyuma ya kamera bavuga ngo behind camera. Now nakatara. Nubuzi ndavyanze. Oh today tuje kora iki? Ndabafinze rero agasurprise ndabafitiye. Bazi yuko STV n'umuryango wa twese tukatusi turawukunda. Yo mpamvu akantu kamwe kose ku kandi twama tukabazanira. Akana ga hotel turimwo twabayemwo mu ntara ya Gitega urazi yuko twatumaze iminsi twagiye gufasha umwana afite ikibazo c'inda. Kwereke gatowe. Ya. Nikuvuga indani uca wumva imisonga. Abana batarabanje cyane ipotsa gukomera kuko nabo bakomeye. Abavyeyi banje ndabatahura kubera bakene kose atamahera menshi bafise. Hano tubase ko hameze neza tubahanaza kaje n'ubwatsi. Tugeze gufungura hari igihe tubibura nuko tubironka. Rero tubibutse ncamererwa nabi mu nda. Rero andi naravyuka. Kandi rero nabajije bidasanzwe yambwiye ko byabaye. Ni mu rero ko tugende tubaze turabona mujama. Tumenye n'igiki kiraje imbere kuko nanago yambeshe yambwiye yuko sayide tuzakuba twashitse BJ abambona menga nanje ndacakumbuye umuryango kubona nyuma y'iminsi myinshi nimariye mu mahoteli Gitega akaba taraza basha ducino wapi none yamayigira ngo mavumbuzi meshe ngo bizi none umusago mavumbugwe no wiwe ja nuze kwizera ubuntu kweri guys. Trust nobody. Sinza kumangara sanze nakajyango kugaye. Yeah. Uya guruguru yakagisaga kiri gusa. Ndashaka kumusanga ari gusa nkabasho. Arabaza kubona ku njoro ya mbere ugambure bwa minsi yandi. Ni mu rero ko tugende twagiye. Reka twogure tugende. Paul. Akini cyangwa cyangwa. Mugesho imbere ko genda hirya kubera ko kamera ifite umutwe mutoya ariko cyane ifite umutwe runini niko kwinjira hano hantu wait kwanza wikindise banze mugesho nanga siniko mfanze neza wait baba umukobwa MC Andy umudemo yaronye beach mama yangu mama we umbira ararinda huko. Jero twavuganye yuko tuza kumanuka saa 4 tuko tukigeze bunch ariko ubonye saa 4 n'iminota aracajyana ajyamanye beach murayizi beach bayitindaya kubera andi nta mukobwa bazinanye n'Igitega umugenzi we kandi nta mushara afise n'Igitega nta mushara yamanukanye kwanza nta nuwa fix bazi ko amatubira ko atamushara afise sabira yuko afise iki aya muvuga indaya basi umuntu wese azi ko ndafise indaya azi kwandika muri commentaire azi gutera avuga ati andi yarafise beach indaya Avumbuwe andi aravumbuwe wait okay undi tuvugana mutsi andi ari mwigeto mafasa koza nyumve many beach komba urachoma ngore mjuri ndaya mjuri ani try kwanza yaraye mukokero ngekwazi darabone okay namazepe bamanitseyo Nadusiripeturio bamanitse amakuru barongo bacoza tumangaza kwe mama yangu we kumujama
Jana kwa twadukanye kumwumvire yeye kumabicha arasuka indaya mama yangu. Ngo kuba behind the camera. Sinze ndavumbura. Ani ngisho nk'abakunze Steve mwabiro maguti. Kiuri cyo kimara mama. Aho rero batari mu kamera. Yari yayiraranye, yarazwa iraranye. Nahitoye jo mwijoro ndabitswa ko nakomeza kumukorera. Ana yibasi mikrofone mwaza. Yanga. Grafimuzi. What's up, man? MC Ani, the MC. Oyamu, kibuka kweli vyuka. Msiko kamera. Tuko na check in pale kama kimetumika. Man. Sigari ro maana television ngahe gihe. Hewe, uzi yuko ino apareta kibona neza. Mbo muri kumwe ninde? Wa. Je nta muntu turi kumwe mana. Abivuga neza. Last. Hewe. Kuja baje kumvumbura mu gitoro. We ntuvyumvise. Eje. Unaje kumungura mu gitoro. Nuyo mwace mujyama. Oya ubwa natetse nabagiye yuko nashatse baze kuvumbura bibaze ngo numukobwa. Amanda kubatse. Nge turabe. Nisanga ko. Urone kambambiriza ahandi kamabiriza umukobwa. Okay. Birakwiye. Hamaso. Sinzi. Nusu umukobwa natetse abantu. Uri gusa amani. Reka mukwita ku bisusure kandi mubabaze. Uyu numukobwa. Mama yangu karabaye. Natetse manu ko baze bavuye mu mukobwa. Canke no kumubwira akantu ka system nyene ka mabiri. Abajama wazurasuka muri ako kumbumura wanje muramvumbo ngo bageze Bujumbura ndabavumbura. Wazurasuka muri ako kadobo. Nacha ndabateka rero. Wazurasuka muri ako kadobo. Manta. Indira mani biri kuranjanira. Ebakozi ba Steve. Bro, ikirere kiganiro ni short word w'abakunzi ba Steve. Microphone ko ari wayiraranye nta kundi. Ndashaka kuguha microphone ya mukaramutsa abakunzi ba STV, my bro. Check mic. Ndabwira abantu bose bazosubi. Baratutse ko kujya. Nabyutse ko gari cyana ko twasanga nanjye kandi. Tuza kurara di beach ya. Yes. Oya Jesse shawo kwa cyabe. Baranye beach y'indobo. Indobo y'umde oshiro ni bantu me. Bajama bafise umugambi wo kumva bajama gatari giye boza. Bro. Ce ndabahabura ndababeshe ko ari umukobwa turi kumwe. Uratu indobo ku gitanda isiguri. Hari umuntu mubona. Tanda nta bana rero banze kubaransa abakunzi ba STV ariko rero by the way ntibibereye ko mvuga ntambaye wewe kurabisha hariya kamera je nambare man kura rero kamera abantu yake mvugane nambare tuce tutahiramo Ale nakana zo ko. Nari ico bitwaye ko tandana cindarana ntaje mu Show. man payo ni nambare Legal para nós vamos. MC Andy, Mr. Solution, Mr. Emotion. yes Kunjo ya mu cameraman wiwe guys. Ibintu nivyoroshe cyane mama yangu. Yo. Ogiye kumaririra hii. Wari gukorera mu kadobo. Ndakurindiriye bro. Rega nturaramutse abakunzi ba STV babwire impamvu tutaramanuka kandi twavuganye ko saa nzo ko twashitse. Oyo. Man. Kanywesi karateba. Araguhanuye. Rongora. Genda ureshe. Wishinga ubudobo. Kadobo no hikakoze iba. Content. Show original. Yeah. Umuvumbuzi méchant. C'est ma umuvumbuzi méchant. Uvumbu oya singira umuvumbuzi mesha. Hari abandi bantu bariko bariyitirira. Uripata wasaidia. Eba. Kunzi wa STV hari yo twatishirewe buryo turiko turamanuka. Uramanuka ubuze mu maso bro. No, hagara inoze najyanye noze mpano. Sa fresh barabibona nyene ko ntaga. Congrades. Imana nihe
heza Nogenda tukamugenda no twaza amasenzi ku maroka. Batagenda mu roki. Ntaku turafata kwawe n'ufate kwanje. Ndio tutara amasenzi. Atia kama bidu wangu ndani mnatozi. Akizini kandambere z'amaziri muri dushitsi. Nz'abantu bo koga kiraki z'amaziri mu mahoteli. Ariko rero kana sakuri hajya kadocho kasigura. Agaki Hajya kadocho. kadoba ka Imana. Hajya kadocho. Arujyanze mashu. Jefise ariyo TV nimba yitwa nimba ari Star TV nimba ari yinde. Oya. Sunstar. Inde? Sunstar. Sunstar yini Gitega. Yashatse mu ivumbure je yarateye squatter. Kandi je nawe warabibona. Rero aho wagize fresh kubanyegeza nari binzi rero ko ashobora jya babire mba nabatinya nanzi ko bava banabomora pima iron musi kitara nta n'umuntu yoje bikunda man wenyine urazi izongesho je ko atari ziwanje ako kadobo nico gasigura bazi twese amakode yacu nyene y'abantu bazi kuvumbura babashaka iyo ugiye hose bahamenye bakuvumbura sasa utavumbura mie utanitoa wapi kuvumbura mu kadobo sima je nta namo umura matwe mwana baramukirize hanze fresh reka ndabaramukirize hanze man ndabaramukirize hanze mutama wanje gute rero ya fresh twabanye neza nta kantu twononye oyaye oya nukuri none imisi ibiri mutama twabanye watubonye gute wewe nk'umutama wawe ahubwo nabonye neza ariho muraheba ariho muzogaruke hanyuma tuzogume dukundana nk'uko nyene wararyohewe ariko sa hari umukobwa babonye ngaha mutami wanje oyaye oya iyo ngeso arigeze uyimbona navugisha ukuri oya noneho hari abakobwa benshi ngaha ariko nta numwe twanavuga nta numwe mwavuganye kuko barambaza atujya muhungu nta bantu uwo murundi je sindamuzi barakora kwagati ntawe kuko nari nakubwiye ati nta muntu je nkene yandonde hanyuma nambwira nti none ntibonaho wancorera ngo nagucorera nyene basi ko atabariho rero uzoncorera hanyuma igihe n'amahoro urazi ko je ibintu by'abakobwa nakubwiye ati mutama umukobwa aje kundondera amubwira ati si honde nubone nambuye ko atari huri kandi nari impari wari wijyamye ahubwo mba niruhukiye mba naraye ndushe muta warakoze cyane rero twabanye neza nizere yuko kandi nundi munsi ngarutse nzoshikira hanyene mbe habahita gute kuri Eden naye nisiga amavuta yitwa Eden komera mutama wanje magaruka rero muroze muzanira akagwa je ndakundaga ukunda urwago yego wibujumbura urabaho ino hakunda kayeli ahubwo kanini jewe nkaza ino mutama aho kayeli uzokanwa ntugire ubwoba irambire di aho nyura ngaha rero tuba basore kubadidi ngo sezere undi muzehe wanje hino hama twe kira kitu twagisize fresh n'urufunguzo ruriko musare yorirutse we gawe wa mugabo arirutse basi nkusezere yo sawa bye basi vugira yene bye basi vugira mu gatoro bavyumva bye tuzosubira basi nsa oya vugira habasi bakundukiruza none twabanye neza abakobwa hari umukobwa wese tumubona na mutama nta nari murari igiturire muraryohewe sawa komera musaza bari rero tuzosubira natwashi wacu ndungu yes turi fans rero je mu miti mazi mutama ego je rero maze inki iri hembe yo nari ngiye gute oya mutama ari Mr. Solution Mr. Emotion umwana w'abantu muri byinshi niyo mpamvu n'uje kumbesha ko nararanye n'abakobwa baca bamunkubitira ariko kandi ndabashimira cyane abafana bacu b'TV agatse ko mukumbuye si kumiri ese tatu kweli tabasho wa mungu ariko hari byari byanzanye n'igitega nagendeye igitega ngendera ndashika mu karusi ku curo ya mbere ndahabona narabonye uruzi nize mu mashuri cyane ariko ntari bigene mbona
zibita ruvubu uri mu nzuzi bavuga ko ari bishaka yeshi msaza uri mu nzuzi bavuga ko ari inzuzi nini araruhoye mu cyo yambere motari tugende STV ndazi rero murankumbuye ariyo mpamvu ntashe kandi bashigana bamashohama hari byari byatuzanye n'igitega ko twariko turakora dushimye twabwiye umwe ariko muzobibona ku munsi weje ku munsi wa gatanu muzoba muri kumwe navyo muzoba byari byatuzanye n'igitega ariko ivya wa mwana afite ikibazo twatumaranye iminsi 3 uko byagenze kose muzobibona ariko abaha ikaze kandi twabasaba abafana bacu nkuko mudukunda nkuko mukunda abantu bacu muzogushigikire muzobafashe tumube hafi ya mwana kugira ngo azobashigikire motari vipi sasa iyo tugiye nangaha aja kuri parking parking yake si ya Avumbuwe haya masanganzira mwene mani wocu uza gute muramamagara imoto STV, every story matters.